turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira sincera.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Abamotari n'abagenzi bakoresha umuhanda uva Goma ujya muri teritwari ya Masisi barinubira umutekano muke ukomeje kubagiraho ingaruka zikomeye mu kazi kabo. Ubwicanyi ni bwinshi kuja Masisi, hariho bariyere, wahura n'umuntu ngo mpereza amafaranga runaka wayabura ni isasu. Gutuma twumirwa noneho birenze kuba tuvuye ngi Masisi turi kuza Goma tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga n'umurambo wiryamiye mu muhanda. Abo ni bamwe muri abo bamotari baganiriye n'ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashoje uruzinduko rwe rw'iminsi 3 muri Angola. Namibia yo ejo yatoye perezida wa mbere w'umutegarugori Netumbo Nandi Ndaitwa wo mu ishyaka SWAPO rimaze imyaka 34 ku butegetsi. Naho Espagne igiye guha impapuro zo gukora abimukira bagera hafi kuri miliyoni batari bafite ibyangombwa bibemerera kuba muri icyo gihugu. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi rya Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu mwanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo kuwa gatatu yashoje uruzinduko rwe rw'iminsi 3 yagiriraga muri Angola. Mu byo yijeje harimo miliyari 1 y'amadolari yo gufasha ibihugu bya Afurika byibasiwe n'amapfa. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari agenewe gufasha ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bihanganye n'ingaruka z'uruzuba. Yatangaje ayo mafaranga igihe yariko arangiza urugendo rw'iwe rw'iminsi 3 muri Angola. Iyo mfashanyo izohabwa ibihugu 31 byo ku mugabane wa Afurika bisinzikajwe kurusha ibindi n'ingaruka z'uruzuba. Inama Perezida Biden yagiranye ku munsi wa gatatu n'abakuru b'ibihugu vya Angola Joao Lourenço, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, Zambia Hakainde Hichilema na Vice President wa Tanzania yari igenewe kuganira imigambi igenewe guhindura uburyo bwo gushikana ku kivuko ca Lobito muri Angola, ubutare bufise akamaro gakomeye buturutse cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitegekanijwe ko inzira ya gari ya moshi y'ibirometero 1300 yatunganijwe harimwo imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igabanya umwanya ubwo butare uzofata kugira bushike ku kivuko c'igisagara ca Lobito. Byahora bifata iminsi 40 bucishijwe mu ibarabara, yamara muri iki gihe bizofata amasaha 40 gusa hakoreshejwe gari ya moshi. Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yatangaje ko uwo muhora wa gari ya moshi ufise akamaro gakomeye cyane mu ntumbero yo kugurura amasoko y'ibihugu vyo mu karere no ku mugabane wa Afrika muzima. Yasiguye ko umugambi werekeye iyo nzira ya gari ya moshi ari akaryo gakomeye cyane ku vyerekeye imitahe n'ubudandaji. Mu gihe perezida wa Amerika igihugu gisa nk'igihiganwa n'Ubushinwa mu kugira igihagararo muri Afrika yashoje uruzinduko rwe kuri uwo mugabane. Ubushinwa nabwo bwatangaje ko icyemezo cyabwo cyo kuvanaho imisoro ku bicuruzwa byabwo bijya mu bihugu bikennye kurusha ibindi muri Afrika izatangira gushyirwa mu bikorwa mu cyumweru gitaha. Fidel Niyongabo arakomeza. Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi akomeye yaserukira Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze igihe bihiganira amasoko yo ku mugabane wa Afrika. Ubushinwa bwatanguye kurekurira ibidandazwa bitari bike biturutse mu bihugu bikenye kurusha ibindi muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo bidatanze amatagisi kuva mu mwaka w'2005. Yamara bwarongereje igitigiri c'ivyo bidandazwa. Ubushinwa bwarahaye ibihugu byo ku mugabane wa Afrika amadeni y'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari bubicishije mu mugambi wayo werekeye iterambere Belt and Road Initiative. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje bikomeye ku vyerekeye gukorana n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika mu rugendo rwa mbere k'uwo mugabane muri yindwi. Amerika isanzwe ifise imigambi yo gukomeza ubudandaji n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Ifise umugambi kandi wo kurekurira ibidandazwa biturutse mu bihugu bimwe bimwe vyo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku masoko yayo bidatanze amatagisi. Uwo mugambi witwa AGOA. Fidel urakoze, turacyari kumwe. Twibutsa abatwumva ko andi makuru y'uruzinduko rwa perezida wa Amerika Joe Biden muri Angola mwayasanga ku mbuga zacu zitandukanye mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Izo mbuga zirimo Facebook, Instagram na YouTube. Adrese ni VOA Radio yacu. Amakuru yacu yo hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa ADF ukorana n'intagondwa ziyitirira idini rya Islamu
bishe abantu 9 mu gitero bagabye ejo kuwa gatatu mu burasirazuba bwa Kongo, banashimuse abana 3. Fide Niyongabo abaha inkuru. Mu bishwe barimwo uruhinja rw'amezi 8 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 nk'uko vyatangajwe kuri wa gatatu n'abategetsi ba Kongo. Abagwanyi b'umugwi ADF bakoze ibitero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku basivile mu mihana yahitwa Tenambo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo Colonel Mark Hazukai yasavye abanyagihugu kwama barikanuye. Abagwanyi b'umugwi ADF baraturiye kandi inzu muri iyo mihana bongera banyuruza abantu 3. Ibitero vy'umugwi ADF vyariyongeye mu bihe vya vuba, bikaba vyateye bitandukira igisagara ca Goma n'intara bihana urubibe ya Ituri. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yaragirije umugwi ADF ko wishe abantu amajana n'amajana, unyuruza abandi barengeye abo barimwo igitigiri kinini c'abana. Mu cegeranyo casohotse mu kwezi kurangiye, ishirahamwe ONU ryarashize umugwi ADF ku rutonde rw'imigwi yitwaje ibigwanisho igisibije mu buseruko bwa Kongo. Yasavye ko abahonyanze bikomeye agateka ka muntu bakurikiranwa. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fide Niyongabo uyatugejejeho. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira aya makuru n'ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet wa3.radio.voa.com. Ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu adrese ni VOA radio yacu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abamotari n'abagenzi bakoresha umuhanda uva Goma ujya muri teritwari ya Masisi barinubira umutekano muke ukomeje kubagiraho ingaruka zikomeye muri uwo muhanda. Mu minsi 3 gusa 5 muri bo barishwe, abandi barenga 10 barashimutwa. Kugeza ubu baburiwe irengero. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Bamwe mu bamotari Ijwi ry'Amerika yavugishije ibasanze kuri parikingi ya Masisi iherereye Mikeno no kuri parikingi ya Rwasama, zose zerekeza muri teritwari ya Masisi, bavuga ko ubu gukoresha umuhanda uva Goma ujya mu teritwari ya Masisi kuri bo ari ukwijugunya mu cyobo cy'intare kubera kubura iyo werekeza. Aba banyekongo bavuga ko kuri inshuro bibasirwa cyane n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ku ruhande rumwe na M23. Nubwo igice kimwe cy'uwo muhanda kigenzurwa na FARDC na Wazalendo, ikindi kikagenzurwa na M23, aba bamotari bavuga ko izo mpande zombi zigira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bubakorerwa. Aho ibyo bibera ni ukuva Nzulo mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma kugera Sake muri teritwari ya Masisi hagenzurwa n'ingabo za leta. Ubwicanyi ni bwinshi kandi trakaseri nazo ni nyinshi. Urabona kuja Masisi abariho bariyere, wahura n'umuntu ngo mpereza amafaranga runaka, wayabura ni isasu, wayabura ni igiti, watinda ni igiti, ugasanga no kwamburirwa mu nzira bimwe na bimwe tuba dufite. Hari nk'isaba bavuga ngo ni ere ya Kipomba, nayo hano Isake aho tuba turi kunyura tuvuye kuzana ibindi Masisi. Vraiment na irasa ya ere de Kipomba nayo idukoraho cyane kuko abenshi tubigitakariza mu ubuzima, kuko iyo bakurashe cyangwa gukubita ukabihinduka ikirema watakarije ubuzima. Kuva ko intambara hagati ya FARDC na M23 yuburiye cyane mu bice bitandukanye bigize teritware, kuva mu kwezi kwa mbere 2023 urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda uva Goma muri Masisi rwaragabanutse bikomeye. Icyo gihe bamwe batinyaga ko bashobora guhura n'ibisasu ndetse na bombe byaterwaga mu baturage biturutse ku mpande zari zihanganye. Nubwo uyu muhanda utagikoreshwa cyane nka mbere y'intambara, aba banyekongo bakora imirimo yo gutwara abantu n'ibintu bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bubafasha guhahira imiryango yabo. Umwe muri bo yatubwiye ko ibibazo biri ku mpande zose. Ngo ikiri kuza gutuma twumirwa noneho birenze nuko turi kuje wenda kuba tuvuye ng'Imasisi turi kuzigoma, tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga ni umurambo wiryamye mu muhanda. Cyangwa umukiriya wabonye muri parikingi ugasanga umurambo uryamye ku muhanda ni umurambo wo mukiriya. Ubwo bicwa ni ku mpande ebyiri, ku mpande y'Abazalendo no ku mpande ya M23. Iyo bafashe ngo umuntu ufite urugo bakakujana bakakurangizanya ibyumweru 2, wenda uri gukoresha moto y'abandi uri gukorerana. Aba bamotari bavuga ko umuzi w'ibibazo nk'ibi ari ukubera ko bamwe mu bayobozi badashyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano birambye muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Hari icyo basaba ubuyobozi. Kuko M23 itari yabaho, Abazalendo nto bari bariho nabo. Tukaba dusaba abayobozi bakadufasha kora ama operasiyo yo kwirukana M23 bagasubira iyo bavuye, tukabona natwe umutekano. Icyakwiye gukorwa nuko aba bayobora abayobozi babagomba kubabwira ingingo ngenderwaho bagomba kugenderaho.
ko natwe tuba dushaka kugira ngo dukore akazi, nabo baba bari mu kazi tena k'igihugu ni umutekano, ariko bakagombye kumenya inshingano zabo, natwe tukamenya devoir zacu, buri muntu akubahiriza inshingano ze. Kubaza rero basaba amafaranga, buri muntu ushaka asaba amafaranga, ariko iyo tugeze Masisi za M23 aho bafite barriere imwe twishyuraho. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, Bwana Tobirwacyo Tobika Hangu, umuyobozi w'ishyirahamwe Lutte contre les violences faites aux villageois rirengera uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Masisi, yemeza ko iyi minsi mikishize yasize icyuho mu bamotari. Ni hali ambayo imekuwa wazi na imeonekana kwamba ni ibintu bigaragara cyane kandi biterwa n'abanzi b'amahoro bica abaturage cyane abamotari n'abagenzi bakoresha uriya muhanda. Ubu tuvugana icyumweru kitarashyira abantu 5 bamaze kwicwa, bose biciwe muri uriya muhanda. Birababaje cyane kubona abantu bava hano mu mujyi wa Goma, abandi bakava Masisi baza gushakisha ibitunga imiryango yabo bagasiga ubuzima mu mihanda. Turasaba leta gukora ibishoboka ikagarura amahoro, bityo impunzi zigasubira mu byabo, akazi kabo kagakomeza. Watu waelesha kufanya makazi ambayo walikuwa wanafanya mbele ya ukimbizi. Twagerageje kuvugana n'impande zirebwa n'iki kibazo cy'ibikorwa by'ihohoterwa n'urugomo bikorerwa abamotari muri uyu muhanda. Tubona bamwe mu bayobozi b'inzego za leta muri teritwari ya Masisi. Baraka Gabriel uhagarariye guverineri w'intara muri ibyo bice yadusubije agira ati: "Cabavuga ko abazalendo na FRDC bari gutesa abaturage mwayira nzira ija Masisi ivuye mu mujyi wa Goma, ni kinyoma kidakwiriye, ariko umuntu wese wabukoreshwa n'abantu kuri M23 kugira ngo harabike leta ya Kivu cyangwa leta bagombye kwisubiraho, kuko byanga byakunda nta hantu guverineri w'intara yacu yigeza gurisha, na hantu Felix perezida wacu w'igihugu yigeza gurisha." Naho ku ruhande rwa M23 twavuganye na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, ntiyabasha kudusubiza kuri telefoni. Atubwira ko yari mu nama, ariko twandikira ubutumwa bugufi agira ati: "Abavuga ko tubahohotera ni bamwe muri babandi batifuza ko amahoro arambye akongera kugaruka mu gihugu cyacu. Abamotari basanzwe bakoresha izi nzira kandi tubarindira umutekano. Ibyo bindi rero sinzi iyo babikura n'ikibibatera kubivuga. Twebwe aho tuyoboye hagaragara ituze." Mu matangazo atandukanye yo mu minsi yashize, umutwe wa M23 wagaragaye nawo ushinja ingabo za leta FARDC gufatanya na wazalendo mu gutoteza abaturage bava mu bice biyoborwa na M23, ibashinja ko bakorana bya hafi nawo. FARDC nayo kugeza ubu ivuga ko M23 ariyo yishyuza amafaranga menshi cyane bakora ubucuruzi bwabo bakoresheje imodokari na za moto baturutse mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Igihugu cya Espanye kigiye guhaha ibyangombwa byo gutura abimukira bagera hafi kuri 1 miliyoni batari bafite uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu. Cyakora bamwe mu Banyespanye baturiye inkombe z'inyanja baramagana uwo mugambi wa leta. Ni inkuru tubaza Claver niyo nkuru. Uyu mwaka igihugu ca Espanye cakiriye abanyafrika benshi, cyane cyane abaturuka mu bihugu vy'uburengero bw'umugabane wa Afrika, nk'uko vyatangajwe na leta y'ico gihugu. Abarenga 41,000 nibo bari bamaze kwakirwa gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa 11. Mu mwaka w'2023 nk'ico gihe hari hamaze kwinjira hafi 40,000 nka bose baca mw'ibahari no mu biyaga hamwe no mu zindi nzira zitemewe n'amategeko. Abo baturuka hanini mu bihugu nka Mali, Senegal, Maroc na Mauritania. Ibahari ya Atlantique igabura umugabane w'Uburaya mu gihugu ca Espagne na Afrika muri Maroc niwo muhora ucamwo benshi, naho abangana hafi yabo bahasiga ubuzima. Bavuga ko baba bagiye kurondera ubuzima bwiza mu bihugu vya Buraya. Leta ya Espanya yatangaje ko ifise umugambi wo guha ibyangombwa abarenga gato 900 bari babayeho binyegeza kubera atabyangombwa bafise, abandi bakaba mu makambi y'impunzi. Leta y'ico gihugu ca Espanya yatangaje kandi ko yifuza guha akazi abakiri bato mu mahinguriro n'ahandi kuko bagifise inguvu. Yamara ivuga ko igiye no gucungera imbibe cane kugira ngo ntihagire abandi basubira kwinjira muri ubwo buryo. Leta y'ico gihugu ca Espanye ivuga kandi ko muri uwo mugambi izoha ivyangombwa abagera ku 300,000 ku mwaka. Ivyo bikazomara ikiringo c'imyaka 3. Ivuga kandi ko abenshi bazokwiga, abandi bagakora ubuzi bakinjiriza igihugu cabahaye indaro. Umushikiranganji ajejwe abinjira n'abasohoka wa Espagne Elma Saiz yabwiye bagenzi bacu b'Ijwi ry'Amerika i Madrid ko leta ikeneye abakozi benshi basahiriza abageze mu zabukuru. Yagize ati:
Ati turakeneye amakore n'amatagisi yo kubeshaho no kuvura abageze mu zabukuru n'abakukuruka kuko ni benshi kandi n'igihugu kirimo abantu bashaje benshi. Tubwirizwa guhitamwo hagati yo kugurura imiryango no gutunga canke tukugara maze tugakena. Twebwe rero twahisemwo inzira ya mbere. Ubu abanyamahanga bariha amakore n'amatagisi ni hafi miliyoni 3 bakabeshaho abatagishoboye gukora. Ikindi yavuze ni uko hazogabanywa kandi hakoroshwa uburyo butoroshe bwahoraho bwo kuronka impapuro zo gukora akazi. Yavuze ko bizotuma amahinguriro aronka abakozi bafise ubumenyi bukwiye bifuza. Ibyo bizoraba gusa abo iryo tegeko rizotorwa bari ku butaka bwa Espanye. Naho biruko ico gihugu kivuga ko kigiye no gufata ingingo ruhasha zikomeye zo gucungera inkengera z'amazi hamwe no guha uburyo ibihugu vya Afrika nka Maroc na Senegal bimeze nk'umuhora winjira mu mazi kugira ngo uwo muvuduko ugabanuke. Abagize imana bakashika bobo nka Bokar Gay w'imyaka 36 yavuye mu gihugu ca Mauritania arashima iyo ngingo hamwe nuko yashitse muri ico gihugu yari yarahabiye kuva kera. Yagize ati nibaza ko atawashitse ngaha yo kwifuza gusubira inyuma naho bomuha ibingana gute. N'ingene twagorewe mu nzira kugira ngo dushike ngaha tuzorindira aho tuzoronkera ibyiza twarondeye kuva kera naho vyoteba gute. Ico bikoze abanya-Espanye cane cane ababa ku nkengera y'ibahari bariyamiriza iyo ngendo ya leta yo gushaka guha ivyangombwa abimukira. Bamaze igihe mu myerekano kuva mu kwezi kw'icumi. Abenshi bibaza ko bizotuma n'abari inyuma bisukira muri ico gihugu ku bwinshi. Uyu yabwiye Ijwi ry'Amerika ati nta banyamahanga dushaka baza gukora ngaha. Ico twifuza ni uguhubuzi abanyagihugu bose. Tubwirizwa kubaha isi n'agataka kacu kandi tugakingira bene vyo. Ni twebwe sabo bazanano. Abana bacu none bazobaho gute? Ahubwo nibaduhimirize tuvyare benshi aho kwakira abanyamahanga nimba bashaka abantu ku bwinshi. Ivyo biruko mu gihe ibindi bihugu vy'Iburaya ahubwo biri mu rugamba bwo kwirukana no kwanka bimukira bisukira Iburaya ku bwinshi. Ibindi bihugu nk'Ubwongereza byifuza kurungika abimukira mu bihugu vya Afrika nko mu Rwanda kurindirirayo ubusabe bwabo bwo kuba Iburaya, naho leta nshasha y'Ubwongereza yahagaritse uwo mugambi. Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Perezida Joe Biden wa Amerika nk'uko twabibabwiye yashoje uruzinduko rwe muri Angola ejo kuwa gatatu. Yiboneye ubwe ibikorwa by'umushinga w'iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi watewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mushinga uhuriza hamwe urukundo bwite asanzwe agirira imihanda ya gari ya moshi ndetse n'icyifuzo cye cyo gusigira Afurika umurage uzahora wibukwa na nyuma y'ubutegetsi bwe. Temistokere Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero 1300 wiswe umuhora wa Lobito Corridor uva mu bice bya Zambia bikize ku mabuye y'umuringa ukagera ku cyambu cya Lobito kiri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Angola. Uyu muhanda uzakora ikiswe umuhora w'ingamba z'ubukungu, ukaba uterwa inkunga binyuze mu kigo Partnership for Global Infrastructure and Investment cyashinzwe n'ubutegetsi bwa Perezida Biden bugamije guhangana n'ikigo Belt and Road Initiative cy'Ubushinwa. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Biden buvuga ko bwiyemeje gutanga hafi miliyari 4 z'amadolari kuri uyu mushinga. Perezida Biden kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu murwa mukuru wa Angola yavuze ko uyu mushinga yawuhisemo bitewe n'uburyo akunda gari ya moshi zitwara abagenzi. Yavuze ko ubwo yari senateri yahoraga ajya Washington avuye Wilmington muri leta ya Delaware na gari ya moshi urugendo rw'ibirometero 340. Atera urwenya ku mbaga yari yaje gutega amatwi ijambo rye aho yari ku nzu ndangamurage y'amateka y'ubucakara iri mu murwa mukuru wa Angola. Perezida Biden yagize ati, ndababwiza ukuri hamwe n'ibi bitangazamakuru byo muri Amerika biraha ko nshobora kuba ndi umuntu wa mbere ukunda gari ya moshi muri Amerika. Kuri uyu wa gatatu Biden yatemberejwe icyambu cya Lobito ndetse ahura na ba Perezida Joao Lourenço wa Angola, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Hakainde Hichilema Perezida wa Zambia ndetse na Visi Perezida wa Tanzania Philip Mpango. Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Biden yabonye gari ya moshi yakozwe n'ikigo General Electric Locomotive cyo muri Amerika, iyi ikaba ikoreshwa mu gutwara imizigo ku muhanda Lobito Atlantic Railway. Ibi biro by'umukuru w'igihugu byatangaje kandi ko Perezida Biden yasobanuriwe ibijyanye n'imirimo yo kongera ubushobozi bwawo irimo gukorwa ubu n'uburyo bizazamura ubucuruzi mu karere no ku ruhando mpuzamahanga. Yasobanuriwe kandi amavugurura ateganijwe gukorwa kuri ibi bikorwa remezo, umushinga watewe inkunga n'ikigo cyo muri Amerika gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'iterambere mpuzamahanga DFC.
abategetsi bakuru bavuze ko uyu muhanda wa gari ya moshi bitarenze imyaka 10 uzaba wamaze gukorwa wose kuva ku nkombe za Afurika zo ku nyanja y'Abahinde kugera ku cyambu cyo ku nyanja ya Atlantika. Ku ikubitiro uzafasha mu gutwara amabuye y'agaciro akenerwa cyane nka cobalt n'umuringa avanywe imbere muri Afurika agezwe ku nkombe z'inyanja. Uyu muhanda numara kuzura, urugendo burutwara iminsi irenga 40 hakoreshejwe umuhanda ruzajya rukorwa mu masaha 40. Umwe mu bayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Biden aganira n'itangazamakuru yagize ati, igitekerezo kiri muri uyu muhanda ni ukubasha gufata inkunga ya Amerika n'ubushobozi mu by'amafaranga bifite aho bigarukira, noneho ukibanda cyane ku kubikoresha mu karere kamwe. Ibyo bitandukanye no kunyanyagiza ya nkunga na za mbaraga mu bihugu byinshi. Ijwi rya Amerika yabajije uyu mutegetsi niba iba atari ugusubiramo imikorere yo mu gihe cy'ubukoloni yo kwitwarira no kubyaza umusaruro imitungo y'umugabane wa Afurika nta bikorwa by'agaciro n'imirimo irama biha abaturage bawo, na cyane ko kuba abaturage b'uyu mugabane biganjemo urubyiruko rugenda rwiyongera bituma rukenera imirimo byihutirwa biboneka ko birimo guteza ingorane kuri nyinshi muri guverinoma z'ibihugu. Mu gusubiza, uyu mutegetsi yagize ati, ibyo sinemeranya nabyo ko ibi bikorwa ku bw'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu hari amabuye y'agaciro asohoka, ariko icyo ntekereza iyi nzira ya gari ya moshi ikora ni uko bigusaba ibintu bike kugira ngo ugere ku by'agaciro ko hejuru. Kimwe muri ibyo ni amashanyarazi ahendutse ahoraho kandi ahagije. Kubaka urwo rwego rw'ingufu rero bigufasha kubaka ibindi byongerewe agaciro. Ibindi bibazo byagarutse ku kuba niba uyu muhate wa Amerika uje nyuma y'imyaka irenga 10 Ubushinwa butangije gahunda yabwo ya Belt and Road Initiative uzabasha mu by'ukuri guhangana nayo. Chris Ogunumodede, umusesenguzi kuri politiki ya Afurika, yavuze ko bigenzuye neza biboneka nko kwigana gahunda y'Ubushinwa, bikaba nko kwemera mu buryo bweruye ko Amerika izi nyuma cyane y'Ubushinwa mu gushora imari muri Afurika. Nyamara ko uyu mushinga nta kinini ukora mu kuziba icyuho gisigwa n'Ubushinwa. Wang Peng, umushakashatsi kuri kaminuza ya Renmin mu Bushinwa, yavuze ko imishinga y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uyu wa Lobito Corridor nta kibazo iteje gahunda y'Ubushinwa. Uyavuga ko ibyo biterwa n'uko Amerika idashobora gutanga inkunga ndetse n'ibikoresho bikenewe ngo ibashe gushyira mu bikorwa umugambi wayo ujyanye n'ibikorwa remezo ku isi. Bwana Wenga akanagaragaza ko Amerika ubwayo ishobora kwitobera uyu mugambi ishyira igitutu cya diplomasi ku bihugu yateye inkunga ngo bice imikoranire n'Ubushinwa no gukabiriza ivuga ku ngaruka mbi z'imishinga ya Belt and Road ku bidukikije ndetse no ku byo yita umutego w'imyenda Ubushinwa butega ibihugu. Uyu mwenda w'Ubushinwa uremerereye ibihugu bya Afurika ni ikintu Biden yakomojeho mu buryo buziguye mu ijambo rye ryo kuri uyu wa kabiri, ashaka kugaragaza Amerika nk'umufatanyabikorwa wo kwizerwa. Gusa Perezida Biden yanavuze ko igihe kirimo kumubana gito mu gihe yitegura gusimburwa na Perezida watowe Donald Trump. Abasesenguzi bavuga ko uyu mushinga ushobora kuzakirwa neza na Trump kuko uhuje n'imikoranire ye na Afurika ishingiye ku bucuruzi n'ubuhahirane. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko azajya mu mihango yo gufungura kiliziya yitwa Notre Dame y'i Paris mu Bufaransa, izaba ejo bundi kuwa gatandatu no ku cyumweru. Agiye mu Burayi mu gihe abayobozi b'ibihugu byaho bafite impungenge ku buryo ubutegetsi bwe buzitwara kuri OTAN, umuryango w'ubutabarane bwa gisirikare mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantika. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi. Katedrali Gatolika Notre Dame y'i Paris yarahiye mu 2019. Byakubise inkuba ku isi kubera amateka yayo. Yari imaze iyi myaka 5 isanwa. Icyo gihe Notre Dame yari irimo igurumana. Trump yari umukuru w'igihugu muri manda ye ya mbere. Yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ati mbega ishyano. Yahamagaye kandi President Emmanuel Macron na Papa Francisco ababwira ko yifatanyije nabo mu kababaro. Mu mihango yo kongera gufungura Notre Dame ku mugaragaro, President Macron azakira abakuru b'ibihugu bagera kuri 50. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco we yatangaje ko atazajyayo. Trump nawe azaba ari mu bashyitsi ba Macron. Yabitangaje kuwa mbere w'iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga. Trump azajya mu Bufaransa mu gihe President Macron n'abandi bakuru b'ibihugu by'Uburayi bagerageza kumwumvisha ko adakwiye gutererana OTAN. Trump yamye anenga uyu muryango nko mu 2017 ubwo yavugaga ko utakijyanye n'igihe. Yamye kandi avuga ko ibihugu biwugize biryamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imisoro y'abaturage bayo kuko byo bitishyura umusanzu wabyo w'umunyamuryango. Nko mu 2018 yatangaje ko ibihugu 5
kuri 28 byari bigize OTAN icyo gihe ari byo byonyine byuzuzaga inshingano zabyo. Muri iki gihe OTAN yaragutse isigaye igizwe n'ibihugu 32. Muri uriya mwaka w'ibihumbi 2018 Trump yageze naho avuga ko Amerika ishobora gusohoka muri OTAN. Mu kwezi kwa kabiri gushize ubwo yiyamamazaga nabwo yagaragaje ko uko abona OTAN bitahindutse. Umwe mu baperezida b'igihugu gikomeye yarahagurutse arambaza ngo nitutishyura Uburusiya bukadutera uzaturengera. Naramubaje ntimwishyuye mufite ibirarane? Yaransubije ngo yego rwose twemere ko byabaye. Oya sinzabarengera, ahubwo Abarusiya nzabashishikariza gukora icyo bashaka cyose. Mugomba kwishyura nta kindi. Abanyaburayi bakeneye OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Pologne Andrzej Duda niwe wabivuze neza ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri nihagarariye umutekano wa Repubulika ya Pologne n'umuryango wose wa OTAN. Perezida Duda yabivugiye mu birori byo gutaha ikigo cya gisirikare gishyashya cya Amerika mu majyaruguru ya Pologne gishinzwe misile zirasa kure, ibyo bita misile balistique mu rurimi rw'igifaransa. Umushinga wacyo watangiye mu 2008 ku butegetsi bwa Perezida George W. Bush. Abamukurikiye bose nabo barawukomeje. Nubwo bamwe mu bayobozi b'Uburayi batangiye kwikubita agashyi, abahanga basanga ari hahandi Perezida Trump azakomeza kubotsa igitutu. Umwe muri bo muri aba bahanga rero ni Fabrice Potier, umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Rasmussen Global gikora ubushakashatsi kandi kigatanga inama kuri politiki z'umutekano n'umubano w'Uburayi na za Amerika. Gifite icyicaro gikuru kimwe i Buruseli mu Bubiligi n'ikindi i Copenhagen, umurwa mukuru wa Denmark. Mbere yaho Fabrice Potier yahoze ari umuyobozi mukuru w'igenamigambi mu biro by'umunyamabanga mukuru wa OTAN. Yavuganye n'ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga rya Zoom. Simpamya ko Trump ashaka gusenya OTAN nk'uko byari bimeze mu 2018, ariko mushobora kwitegura ko azarushaho cyane gukarira bagenzi be. Aho kubabwira ngo bagere ku ntego y'umusanzu wa 2% by'umusaruro mbumbe wa buri mwaka, igihe bazahurira mu nama yabo itaha ya OTAN mu kwa gatandatu umwaka w'2025 Irahe mu Buholandi, ashobora kuzababwira noneho kugeza kuri 2.5% cyangwa 3%. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 ibihugu bimwe na bimwe byabigezeho koko. Pologne yatanze 3.9% by'umusaruro mbumbe wayo GDP mu rurimi rw'icyongereza mu magambo ahinnye, Amerika 3.5%, naho Ubugereki 3%. Hagati aho Trump yahisemo umwe mu nkoramutima ze witwa Matthew Whitaker kugira ngo azabe ambasaderi wa Amerika muri OTAN, Sena niramuka imwemeje. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha.